ndabayagi twagiye. Yawa Bwana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nimuvuge amen. Ndasubira mu Yesu ashimwe cyane. Assalamu alaikum kwa Islam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah man, je banyita Girukwishaka Boniface aka B Face on the floor aka Rap Yuda aka Rap Commando aka Rap Goliath aka Rap Konongo mfise aka nyinshi sana mungomera amashi cyane. So, jewe narinze kuvuga menshi ngireshimire AJS kwanza ku gikorwa bakoze mu mwaka wa 2019 hari 2019 Cedric hari 2018 2019 baraduhaye imidari baraduha n'amashugwe ariko jewe ishugwe bampaye ntiryarengeje indwi ryaciye ryuma. Sasa rero iyi ni step bagize mu kwiriye kubakomera amashi kubera umuntu wese arafise intango akagira naha ashobora kugira. Bisigura yuko iyi nukuvuga yuko ari intambwe mu mwaka uza bazoduha n'iyindi bagashirako na envelope rega barabitubazamo. Nkunza kuvuga yuko urabibona ari umuntu aza kubona ifoto agaca avuga ngo ujya mugabo afise miliyoni 200 bamuhaye. Sasa rero nibaza ko mu yindi myaka bizogenda bikura buke buke Imana ibahezagire cyane kuri iyo ntuze yanyu. Hama shimire abajournaliste bose mbona ngaha barafise uruhara runini cyane ku muziki kuri kariyere z'abartiste batandukanye. Shimire n'abaririmbyi bagenzanje bari ngaha nongera ndabasaba yuko tugiye hamwe igihugu gitegerezwa gutera imbere ndabeshe none kubera ko ukuboko kumwe kuri yaga ni kwimara ubugi. Abakunzi ba rap ndashaka induru nyinshi numve mazeyi. BTV Burundi present